Imana iraje guhana, iraje no guhemba. Muri iyi minsi hagira habe ibintu bibiri bikomeye cyane, ariko muri ivyo bintu bibiri sinzi kiza gutangura. Hariho imvura nyinshi cyane y'iminsi 3 izohomvagura ibintu. Hanyuma hariho n'ubwira kabiri. Muri iyi minsi ntuhave muja mu vy'amezi, ni muri iyi minsi umunsi ntazi. Muri iyi minsi hariho imvura y'iminsi 3, hariho n'ubwira kabiri. Ikizotangura muri ivyo sindakizi, ariko ivyo bintu bigira bishike muri iyi minsi, hanyuma Imana icishitse igihugu mu masezerano. Kandi Imana igiye kwimika umuntu azoganza nk'umwami. Ndaza kuguha amajambo ya Mana yampaye asigura uwo mwami ukuntu azoganza. Uwagira aze vuba cane. Uwo mwami rero Imana yambwiye yuko azoba yitwa integuza y'ibihe. Uwo mwami igikorwa ciwe nico gutegura ukugaruka kwa Yesu. Ikanguro niwe azoba ahagarariye ikanguro mu Burundi rigakwira isi yose. Uwo rero ni wagiye kuza gutwara igihugu c'u Burundi mu minsi ya vuba. Azoba aganza nk'umwami. Imana yambwiye ngo yitwa ngo integuza y'ibihe. Uwo rero agira yime vuba cyane.